Abarundi barayamaze bati tubiri tuvurana ubupfu. Imiryango myinshi yo mu ntara ya Rumonge yarajijutse koko, iratahura ko kurondera hamwe bizana amahoro, umutekano n'iterambere. Abagabo bo muri iyo ntara barashigikira abakenyezi babo bakora urudandazwa njabukambibe, ababishoboye bakabaronsa imitahe y'ibanze, abandi nabo bakabafasha kurondera aho bohikura. Nahishakiye Jeanne na Ndayikunda Foyibi baratwiganira uko batanguye gukora urudandazwa njabukambibe. Ndi umurezi w'abana kandi muri ubu buzima bwo mu gisagara sinoshobora gutungwa nako gashahara dufata amadeni. Nari narafashe utudeni ndiyungunganya mbu mudandaza kandi akora urucuruzwa ndengambibe. Kugira turutangure jewe twubakanye n'umushinga ntahe ari umushomeri, hanyuma ngirirwa ubahati ibakoje ntangura kuronka akazi, hama ncandagirirwa ubahati ncandaronka akazi. Ndose akazi ncambona yuko muri ubu buzima bwo mu gisagara umuntu kugira aronka akazi ukahaba ko bitova mu uwo mushahara, kurisha abana ko bitova mu uwo mushahara. Hama umushinga ntaco arashigikira aranyemereza ndafata akadeni, niho naca nja kurondera ukuntu two kuyungunganya tukadandaza. Urwo rudandazwa ndengambibe narutanguye kuva mu 2015. Mu gutangura ivyo bikorwa nari ngihejeje ishure nibaza yuko ubu akazi kazoboneka, muga mu nyuma ndicara mbona ubuzima akazi karabuze. Tuca turabija hamwe no mu twubakanya carampa umutahe, ntangura gukora ibintu buke buke nyene aha mu gihugu. Mugabo uko uri kumwe n'abandi niko umutwe uguma upanuka. Campuriyana n'abadamu bagenzanje benshi n'aba turi kumwe barimwo, mpurirana rero nabo bari mu ngo rudandazwa ndengambibe. Tusha tuja hamwe tuza turatwara ibintu bike hanze, keshi twaja muri Kongo kuko niho hari hafi yacu, kandi ngo rudandazwa abantu benshi bakunda kugira. Tanzania ni hari kirenga. Nahishakiye Jeanne aremeza neza ko ikibanza c'umugabo ari ntangere mwifatwa ry'ingingo mu muryango. Icanya mukuru intambwe ya mbere y'inyishiruta zose nuko turinda kuvyumva kumwe niwo twubakanye. Ndabikora kuko yampaye uruhusha, ndabikora ntamurengera, ni wampakanya. Iyo mbonye hameze nk'ibigoranye mu rugo, ubwo ngaho ndihangana singenda kurangura. Hakizimana Celestin, umwe mu basanzwe bakorana urudandazwa njabukambibe n'abo bakenyezi, ashingira intahe abakenyezi ku butwari bakorana uwo mwuga wabo. Jeko ndabibona abo dukorana canke nk'iyo dufatse urugendo tubona tangorane zawo, ivyo vy'ubumaraya ntavyo bazamo. Ubigiyemo nawe aba agiye mu vyiwe urumva ntabagiye mu vy'urudandazwa, urwo rudandazwa rwiwe urumva bagwise abagiye muri ivyo vy'ubusambanyi nyene. Urudandazwa bakora abafasoni barukora neza, mu vyo baba batwaye bakuye i Burundi babitwara muri ivyo bihugu vyo hanze nka muri Kongo canke Tanzania, nta ngorane muri ivyo rudandazwa bakora. Yaba abo bakenyezi Nahishakiye na Ndayikunda canke umugabo Hakizimana barakenguruka inyungu ziva mu rudandazwa njabukambibe mu miryango, kuko iterambere baryiboneye, cane cane ko babikora mu mwumvikano n'abanega. Muri urwo rucuruzwa ndengambibe nakora nari narungutse je ndagura moto. Icya kabiri ico narakoze, umutama yarakubise imitwe rugabo aragura aka gaparcelle
arashingamo inzu nari narose amahera yo kumwongerereza ku tumateriyeri ashirako. Jewe byarampinduriye cyane kuko ndavye maze kuja mu rudandazwa rwacu ndengambibe hariyongeye ko ikintu kinini cyane kuko kare hakora ukuboko kumwe mugabo tuca dukora turi babiri naha tuba ndafise ibintu byinshi nafashije mu gihe cy'ubwubako kandi ari byo n'ubu bituma bibatonyemera yuko nicara kandi ikintu kinini byanyunguye nkaje mushinga ranje wanje ntakorera ngaha urumva ndi muri bya bindi by'iwanje 200 sine yo kwirwa ndavuga canka amahera kujana umwana kwa muganga ayo ntahe noshobora gusaba kuko nkigi ubu n'amajana 5 canka 6 ayo ndayafise ari cyo murumba bafise ikintu kinini cyane kica kinkingira bya bindi noja ku telefone ngo yamara mu rugo bimeze nabi ariko cyasanga mpagaze neza cyane. Ubu aho batanguriye gukora urudandazwa ndengambibi kenshi bagiye mu bintu by'amashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe rero niyo yateye buguruka mu mitwe kare umuntu w'umufashion umenga arenze urugo wamengo n'ibindi bintu agiyemo mugabo ubu aho bamariye kubuja mu mashyirahamwe bakabigisha ukuntu bitwara iyo baza buca imbibe ubu bintu bimeze neza mu ngo barashobora no gukora imigambi kurusha n'abashinga ntahe babo. Umugabo ararondera umugore akarondera bose bahurije hamwe mu iterambere ndetse ariza mu rugo. Guhanura ni uguhozako naho mu miryango yabo atamvururu zigeze zihaba kubera urudandazwa njabukambibe abo bakenyezi badandaza bahanura iyindi miryango kwikangura bakabona ikibereye kugira nabo ntibasigare inyuma mu iterambere. Abafasoni no bahanura yuko urugo ni babiri kuko buraca bugacana yandi. Umushinga ntayiruka ari wenyene arahanyuka n'ukuri hanyuma ejo arashobora gutambuka akagusiga ku isi wari umenyereye poke yashashe ucucika amayibo cyangwa tujya mu nyangesombi kuko utamenyereye gukoresha yawe yashu. Rero uri gukora mukuru utari kujya mu nyangesombi n'umugabo sikijuju aratembera mu gisagara akamenya imibereho uyigendamo. Rero bokora kugira bamenyere gukoresha ibyabo nguvu. Namanazi tanzo manoro keshi bakaca bambwira bati uburyo nibwo butubana buto mugabo ubu nk'imfashanyo tuca tugenda turashinga udushira hamwe duto kwiyungunganya tuziganyamo 200 hama umwe muto akaronka itomate nkeyo dandaza muri twa duhera twagiye turaziganya tuca duhanahanana hama bakazana inyungu itavuna. Keshi abo maze gukwega ni benshi baza mu mashira hamwe bivanye nuko umuntu agendera abasigurira ubuzima turimo kuko ndagerageza nkamwereka nti uno musugumye wicaye muhira ngurindeye umugabo ngo azane rasiyo biragoye mugabo ugiye ukarangurira renga muri 10,000 watoye nko mwishira hamwe abana birashika buri inyungu mugabo irenga zo kujya ukazironka. Rero abantu benshi ubu bariko baravyuka gose kuko ugo rugo ruri mu mukenyezi atakintu nakimwe akora nuwaho nyene gusa keshi uzokwa musanga induri hagaze nta rasiyo yasigaye aho hantu ntake mugabo wa muntu yingunganya uzobona gusa ngumangeyenda kuko aho ngeze niho duhurira n'ikintu hama nkaca ndakizana kubera iki uburyo butoyi butari bunini mba ndabufise mugabo urumva wicaye nawe ntaca bafise. Abagabo b'abarundi bakwiye gutahura neza ko ukuboko kumwe kurirya ariko ntikwimara uburyo bakigisha abakenyezi kurondera canke bakashigikira iyo basanzwe babikora.